La vache. Eh ouais. Data ni sawa mwezi. Mwezi. Ndashima Imana. Meze neza. Ego ndi bien. No muri waje gukora ibikorwa sangi mu bandi. Ego. Shingo cyaje gutegereza gukora ibikorwa sangi. Naho kunde igihugu nk'abandi cyavuga uti nshaka igihugu gisa neza. Ego nshaka ko igihugu canje gisa neza. Cyane cyane ku tegereza kubikorera ko nkuko mwezi gisawe yabikoze. Tegereza kushiramo ingufu hanyuma ibiti bigakura. Burya ibiti nubwo buzima. Ego. Mwezi gisawe yabivuze yadenda abatsingwa gwane imbibe z'igihugu we yavuze yaje gwane imbibe z'igihugu oya mwezi gisabo siwe yagabaniye imbibe z'igihugu ntare rusha cyambara ntama ni ntare simba ni ntare rusha cyambara ntama niwe yagwaniye bo yaguye imbibe mu kugwanira igihugu hanyuma mwezi gisabo nawe yafashije ibidukwikije kwera nawe yagwanye mugabo igihe bashatse guturira ikibira yarabangiye yarababwira yenye ni avenir y'igihugu ni avenir y'u Burundi bwejo ni muturira ikibira nanico gituma turiko turakora ngaha abafanzi abacuraranzi abagenzi abajene abantu bose turi ngaha turiko turakora igihugu cacu tubone ko coba gifise paysage nziza nk'umuririmbyi aje gukorerwa sangi nk'ukunye wo bihimaje ni image nziza cyane parce que umuririmbyi avant tout n'umunyagihugu nk'abandi il faut kwakora urukorwa rusange akabikorera bien bikagenda neza quoi yep. Merci beaucoup. Merci ndashimiye cyane abafanzi banje ndashimiye cyane abafanzi ba Black TV hanyuma ndazi ko vuba cyane muzobana ibikorwa bishasha biri mu nzira murakoze cyane. Merci. Manda dutera ibiti. La vache. Ewa. Original. Yeah, what's up? Original. Yeah. Udatera ibiti mara. Wagucafura. No, pas du tout. Nahejeje man, nahejeje. Look. Nora yuko sana abarimi. Inka. Yeah, original. Uje gutera ibiti nawe no gukora ibikorwa rusange ngaha muririmbyi wo bihaye image. Ndabiye image ya ahubwo ibintu nk'ibi abaririmbyi twiguza turayiparticipamo kugira ngo twerekane ubumwe twerekane yuko natwebwe dufise ikintu gikomeye cyane mu gihugu tuterera ya uvuga rero abataje bahomvye canke bahawe jewe souvent iyo bibaye ibintu byo gushariza ibiti byo gutera ibiti canke byo gushariza igisagara je ndaba present kuko mbanzi ico mba ndiko ndakora ya kuko iterambere nk'iri iterambere ry'abarundi bose kandi iterambere ry'igihugu iterambere ry'umuntu kugahanga kiyo sivyo none mubaro niyo mpamvu mjaje nga kugira ngo ushigikira abandi kasijya menda kubona ngaho ya voilà niyo mpamvu naruguzodo hoteli biti nta sans problème jewe nuzenya genda umuririmbyi nimba ndumuririmbyi shaka gutera imbere n'umukometi byose niba ndabikora shaka gutera imbere jewe nteza imbere n'igihugu canje bisigura yuko ikintu cyacu cyose cerekeye igihugu canje ntegerezo kugihagurukira kugira ngo ndabe yuko naje igihugu canje cyotera imbere ya Nabasha ndagushimiye cyane ndagushimiye akazi keza kandi uzuye n'ingoma ziryoshe cyane komera numweze gisaba aragwana nimbibe vipi bigira ibiki nari kumaga uko ja nibi usiyafise inzobe bya vrai yego kwe jamwe ngo kwango nirawo ni wongo udaskwavutse sinzi Kago ibiraba n'abakunda bigire kagusarisha bigi ibintu byo muri 2019 ubu turi muri 2020 none uko bavuze ngo abahungu yaro ntubakunda anje na tabaki story ya umuyire abantu uzomukunda wari umucafu sinzi wale ushaka gukunda bo muri Amerika abirabure so ndabakunda nanje ndumu black urumva kandi I'm from Africa I'm African urumva
I must love all Burundian, all Africans boys, yeah. That is right. Neni bonero. Ndashima. Waje utera ibiti ngaho. Kasi nyamenda kubonye. Oya jewe misanzu ge babitera ibisi nari mugabo ku byo gututurira novuga ati gusukurira ikiyaga Tanganyika nahora mboneka. Yeah. Wowe none nkawe nk'umuntu umesha makuru, atabize abantu umesha makuru. Wakera cyane nakima atandukanye n'amativa atandukanye ariko ubu naho uje gutera ibiti nkawe nk'umesha makuru we nawe biha image ya. Ni juste kubera karorera abandi kuko urumva hari turi muri societe kandi societe ifise navuga ati ama departement menshi rero nibaza yuko gutera ibiti si ikintu kigayitse kandi ilfo ko dukundisha igihugu cacu twereke urundi rwaruka ko dushobora kugirira isuku novuga ati mu bisagara bitandukanye y'abaruguru hose tukerekana yuko atari igihugu cyonyine cyo shwa kwangaje abantu gikubura ibarabara kize gutera ibiti nga kuri hompwe ariko ugwaruka gonyene nishaka ryago rushobora kwereka ico rufashije igihugu yuko rugikunda mu kuza gusupportinga abadukurira ego nawo supportinga navuga tika dusupportinge ni igihugu cyacu kuko ngoze ngamba nkore igihugu ciwanje kandi banikoreye ndi umurundi uravyumva ndi umurundi negereje kuba fier yuko igihugu canje negereje kugikorera ikintu ciza kuko aya mashugwe niyo ejo yakura urabona n'uno musi tuje gushiraho amase uravyumva mu mwado badushiraho amazi aya mashugwe niyo yakura ino hompo n'umunyamahanga kazova roni ribarabara riva kuri aeroport iragenda gushika kuri aeroport hari umunyamahanga ashaka ufata mezi do passage ngaturi mu Kigobe uravyumva mu Ngagara urumva mutangano ategereza guca kuri iyi hompo yagiye mutangano umva niyo yacanga akabona hariho jardin nziza amashugwe meza azovuga wow. Yeah, looking nice, it's beautiful. Yeah. Reka shimile Black TV, mimirize n'abandi bajene bino bintu mubibonye nkuku nimuze dukorera igihugu cyacu. Uburundi bwacu Nari Natasha.